Yes, kaze kandi bakunze ba Pam Channel TV mu kindi kiganiro cyacu Smart Mind. Nkuko dukunze kubivuga, ufise Smart Mind kugera kure birashoboka. Uno munsi mu kiganiro cyacu twakira umuhinga cyangwa umushakashatsi afise titre ya docteur, akaba yitwa Dr René NSABIMANA. Akaba ari umushakashatsi aherutse kwandika igitabo c'ingene umuyaga nkuba wotunganywa mu gihugu cyacu cy'u Burundi, eka mbere no mu karere ingene bisanzwe bitunganijwe kugira iterambere rikomeze kurama muri kano karere kacu. Reka tumwakire atuyagire uko we yabitahuye, ubushakashatsi yashoboye kugira, uko yatahuye ko ibintu bikwiye gutunganywa hano iwacu kugira bikomeze kubera akamaro abarundi twese. Kaze muri kino kiganiro cyacu Smart Mind, twakire Dr René NSABIMANA. Kaze bakunzi ba Pam Channel TV, kaze namwe. René NSABIMANA, umushakashatsi, umwanditsi, mukaba muherutse kwandika igitabo kivuga kwitangwa cyangwa kwishikizwa umuyaga nkuba mu Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko, mbere n'ingene cyo gisata gisanzwe gikora mu karere muri rusange. Turaryoheye cyane kubakira muri Smart Mind, turabaha ikaze. Murakoze cyane. Murakoze kutwitaba Dr René NSABIMANA. Uno munsi abanyeshuri bari mu za kaminuza bo bakuzi, ariko abatazi benshi, abatizi Burundi canke abatashoboye gushika mu za kaminuza barashobora kutabamenya neza. Mbe René NSABIMANA ninde, yo kwivuga gute kubutamuzi? Urakoze cyane. Nitwa Dr René NSABIMANA, ni agapete mperutse kuronka vuba ntayinga ndakarose, ariko kandi si gato karakomeye ko nagakoreye, ko nari ndagakoreye nk'imyaka itari mike. Nsanzwe ndi mu gisata, naho mvuga ivy'amatara ngaha je nsanzwe ndi mu gisata c'ubutunzi, nize ivy'ubutunzi. Nukuvuga yuko rero naringize iminsi niga ivyerekeye doctora kuri universite zibiri, Universite y'u Burundi na Universite ya Liege muri Belgique. Ariho nashoboye kwandikira iyi teze nabashikirije iyi teze. Nukuvuga yuko rero imbere yuko nja kwiga nakoze ibitari bike. Ubwa mbere ho nsanzwe ndi umwigisha mu mashuri atandukanye mu vyerekeye ubutunzi, hanyuma nkaraba ivy'amabanki, nkaraba ivy'ama assurance, canke nkaraba ibindi vy'ubutunzi, nivyo nigisha mu mashuri atandukanye ya kaminuza. Hanyuma narakoze no mu gisata c'iterambere bita ideke. Uvuga yuko naho nyene nakora ivy'ubushakashatsi, ariho naho mbere mu bwo bushakashatsi nagiye ndakora niyumviye nti hari ikintu mbona yuko gikeneye kwigwa gikomeye cyane, ko nabona ingorane mu byo tuguma duhura, harimo ivyo vyerekeye umuyaga nkuba. Hanyuma nsanzwe nari mfise rero nari narize ivyerekeye ivyigwa vya master, nari mfise zibiri. Hariho iya mbere nize muri ivyo vy'amabanki, nayigiye Liege mu Bubiligi. Hakaba n'iyindi yerekeye gutanga rero impanuro mu vyerekeye ingene itunganywa ry'ubutunzi ryoba, canke ingene twohanura abakuru, ingene twohanura ubushikiranganje, ingene twoha mu gutunganya ivy'ubutunzi. Ivyo navyo nari navyigiye kuri Universite Yaounde muri Cameroon. Hanyuma imbere yaho rero nari narize ibishanzo bijanye n'uby'ubutunzi nyene, bimwe bita licence, nibwo rupapuro rwa mbere turonka. Ubwo nari naronse mu kigo ca kaminuza y'intwaramiheto ISCAM, niho naronkeye bayita licence en sciences économiques et administratives. Hanyuma ico gitabo si gitabo nanditse bisanzwe, ni ivyo bita teze, no kuvuga yuko nico cantomye ndonka iyo diplome yitwa doctora, niyo diplome ikuze. Hanyuma mu vyo nakozemo rero naravye ingene umuyaga nkuba wotangwa ku bantu bose, ivyo bita accès, hanyuma kandi ugatangwa ari mwiza.
aricyo bita qualité de service. Rero ni cigwa nakoreye mu Burundi nkabikorera no mu karere mu bihugu birenga nka 6 hariho Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, Ethiopia hamwe na Tanzania. Muri ico cigwa muri ko muragira niki cyatumye mwifuza kugira ico cigwa mu amande y'ibindi vyigwa byose mwari bushobora kugira? Bo ikintu cyatumye niyumvira ico cigwa ahanini ni byo twabonye ngaha mu Burundi kandi n'ubu tubandanya tubona. Uribuka yuko mu iyo myaka iheze harabaye icika y'amatara irengeje mu Burundi, ugasanga muri quartier imwe barahagaritse barakirije iyindi barasubiye iki imisi yose tukidoga imisi yose ukamuri kuridoga ngo amatara aragiye. Natwe rero nk'abantu bize iby'ubutunzi canke bize tusanzwe twarize twebwe twagiye tuti reka turabe natwe ico tuvuze. Muri ico tuvuze rero tukaraba yuko bizofasha kugira ngo hari igihindutse. Ni muri iyo ntumbero rero twiyumviye kugira ngo tuyumvire ico cigwa. Murakoze cyane muvuze ati nimwo vuga gusa nkuko abandi bose bavuze, mwebwe mwavuze mushingiye kuki? Hari ubushakashatsi mwaba mwarakoze kugira muvuga ati ibintu bimeze uko nkuko tubibona muri kino gitabo cyangwa cegeranyo mwagize? Bo mu isanzwe ukuntu bigenda niki iyo uri kurakora icigwa uhera kubiriho. Ibiriho niki ni binakubwiye yuko hari icikagurika ry'amatara. Nta muntu mu Burundi n'umwe atabizi, n'ubu irihandanya riba imisi yose. Rero iyo amatara acitse imisi yose wumva abantu bayidogera ngo yewe matara ntiyo bivuga bavuga ishira hamwe bavuga ngo yewe matara. Hanyuma iyo agarutse abana uzahumva ngo oye nkuko umenga ni miracle. Hanyuma amatara simfashanyo siki amatara turayagura kandi amatara twese twategera kuyafita. Mwishira hamwe mpuza makungu hariho donc ihangiro bihaye gushika kuri 20 yuko abantu bose bo kwisi bo bategerezwa kuba bafise amatara. Ni kuvuga yuko c'est pas une faveur, si impando siki ni ikintu twategera kuronka umuntu wese kujya tunywa amazi. Umuntu wese yategeza kuba afise n'amatara. Murakoze cyane. Mutingo umuntu wese yatoza kuba afise amatara. None mu bushakashatsi mwagize mwasanze twebwe ico kibazo tukigira kubera iki? Bo ikibazo uko tukigira mu bisanzwe hariho kugira ngo amatara mu bisanzwe arimbugwa. Mu kwimbugwa urashiraho ibikenewe kugira ngo wimbure. Uri umurimyi urazi ko kugira wimbure urabanza ukarima hanyuma ugatera hanyuma ukabagara byose ugakora. No mu matara naho rero hariho ibintu bisanzwe bitanga umuyaga nkuba. Hari ingomero z'amazi zibatera gukogwa uvuye ku ngomero hanyuma ukarondera imihora zitera kucanamwo bayita ligne de transport hanyuma ukubaka n'ibintu byose bikorera kugira ngo uyo muyaga nkuba urinde ushikira umuguzi wa nyuma. Rero ivyo byose ni ibintu bisaba uburyo kugira ngo nawe wimbure kubera amatara turayagura. Kugira ugurishe nawe utegerezwa kuba waritegekanije rero kugira ibintu byose bikorwe kugira ngo ushobore kugurisha atakibazo. Muri kino gitabo mwaravuze mugana mu kibindi bihugu ingene bisanzwe bikorwa, muratanga n'ibiharuro bimwe bingene bigenda. Mbe ugereranije na hano wacu ubona bimeze gute? Bo turiko turagereranya turabona yuko mu Burundi dusa n'abari nyuma gatoyi uravye ibindi bihugu. Ubwa mbere hoho umuyaga nkuba mu isanzwe ni ikintu kinini cyane gose kitategeza gukorwa n'umuntu umwe gusa. Aha mu Burundi ukuntu ufashwe no kuvuga yuko turafise ishira hamwe rihera ku rugomero arigo rubikora kushika ku muguzi wa nyuma.
ariko mu bindi bihugu kuntu bisanzwe bipanze kuva nko mu myaka ya 90 baragerageje barashiramwo abantu benshi abanyamitahe canke abakozi benshi ku buryo umwe nimba ajejwe ingomero z'amazi afata izo ingomero gusa, ujejwe kurungika uwo muyaga nkuba mu nzira abumwe, hanyuma abajejwe kudandaza babe abantu benshi, kuko ikintu iyo mu kidandaje muri benshi haraba ihiganwa kugira ngo wewe utange ikintu ciza, hari higanwa hanyuma kugurigwe hari higanwa. Iyo habaye nihiganwa niho n'ibiciro bica bihindagurika, kuko kugira ugurishe byinshi uragira uti je ndagiye kugabanya igiciro canke umuntu wese ariga ingene yoshobora kudandaza. Rero mu bindi bihugu novuga nko muri Uganda, nko muri Kenya no muri Ethiopia, aho hose baragerageje ishyirahamwe uko ntuze idandazwa ry'umuyaga nkuba ritunganijwe, baragerageza barakigabura hamwe hagati y'amashyirahamwe menshi. Nko mu Rwanda tufashe mu ntuze mu byo guhingura umuyaga nkuba barashizemwo aba acteurs benshi, abanyamitahe benshi, umwe ugasanga akoreye ku ngomero z'amazi, uwundi akoze ku mishwarara y'izuba, uwundi agakoresha ivyo bita umwuka biya gaze naturelle. Rero ugasanga rero umwimbu uragwiriye. Ico tubuze twebwe rero gahaniki, dushaka umuyaga nkuba turi benshi, mugabo umwimbu nawo ukaburi muke. Ubari muke rero nukuvuga yuko nico gituma aho Regidezo yashoye ahishira hamwe Regidezo ryashoye gutanga uwo muyaga nkuba, bose ntirishoboye kugira ngo ribahe uwo muyaga nkuba ku mwanya uko bawushaka. Nico gituma rimwe rero ubona kugabanganya amasaha, baca bagabanganya amasaha bagira ati reka duhereze bano, duhereze bajya. Hari ingaruka mbi nyinshi. Ingaruka nyinshi amashira hamwe ntakora uko yategezezwa. Nukuvuga yuko nimba arishira hamwe nkiri yiwanyu, urabona kuri kurakoresha umuyaga nkuba, baciye ucuhagarika ntusubira kwimbura, agahombo ni kenshi. Nimba ari mu nzu isanzwe mu rugo rusanzwe, tufise abana biga, amatara acitse baca bahagarika. Nukuvuga yuko iyo amatara acitse rero ibintu vyose bicare. Umwigisha ariko arigisha, urazi yuko ubu basigaye bakoresha ubuhinga bwa none, amatara acitse acahagarika kwigisha. Nukuvuga yuko amatara tuyabuze duhomba ibintu byinshi cyane gose. Basanga mu bisata bitandukanye, nta gisata na kimwe kidakeneye umuyaga nkuba, haba ivyo gutumana kw'amakuru, haba ivyo guhingura, haba ugiriki, umuyaga nkuba ni nkenerwa. Muba mwarashoboye kubaza cyangwa kwegera abajejwe itangwa ry'umuyaga nkuba hano mu gihugu iwacu, kugira mutange mushikirize ico kibazo, mbe kugabura ivyo bikorwa kugira dushikirwe abanyagihugu bose bashikirwe cyangwa umuguzi wese w'umuyaga nkuba ashikirwe, hano iwacu birashoboka? Nta kidashoboka, gushoboka biza byaramaze gutanga. Hari amategeko bamaze gushiraho na cyane mu 2000 no mu 2015. Mu 2000 no kuvuga yuko urabona ko ishira hamwe risanzwe dufisa no mu Burundi risanzwe rijejwe amatara, rikasanzwe rijejwe n'amazi. Ni ibintu bibiri bidatera kuba biri hamwe. Nuvuga yuko icambere iryo tegeko ryo mu 2000 ryagomba kugabura ayo mashira hamwe abiri kugira ngo Regidezo bambe amatara atwabo kwayo, amazi atwagwe ukwayo. Bahejeje kugira uko bagaca bapropoza yuko basaba yuko mwiyo ari mu mazi, tuvuge ukwimbura amazi, gukora amazi, gucukura amazi, vyogirwa n'umuntu n'abantu bamwe, naho nyene hakaba ihiganwa mu kwimbura amazi no mu kugurisha nyene hakaba ihiganwa. Urazi yuko dufise intara nyinshi, nukuvuga yuko umuntu ashobora kwifatira intara, umuntu ashobora kwifatira ikomine, ubundi amasoko murazi ko tuyafise menshi, mugabo atariko arakogwa. Mugabo bamaze kugira bati abantu benshi nibazana imitahe baje ngaho umuntu ntuze umwe wese yimbura amazi hanyuma ace ayagurisha mu karere.
ivyo nivyo iryo tegeko ryari yije gusaba nino nko mu muyaga nkuba naho nyene ryari ivyo nyene gusa muze iyo tegeko ntiyigere rija mu ngiro ariko mu ntumbero yo kugwa yo kongereza umuyaga nkuba cyane gose kugira ngo tugabanure nibi byicikagurika mu 2015 harasuye haraba irindi tegeko ryo rero giza ryerekana ingene igisata c'umuyaga nkuba cogabugwa hagati y'abanyamitahe kugira ngo turayuko umwimbu woba munini mbere n'ayandi mategeko ajejwe ingene boshiraho ingene bofatanya kaba ishira hamwe ryokogwa hisu umutahe canke bashize inguvu leta n'abanyamitahe bigenga abagashira inguvu hamwe hanyuma bakakorera hamwe n'iryo tegeko ryarashoboye kuza rero turizigiye yuko hariho ivyo tubona biko biraza turabona ingomero ziriko zirakogwa nkenke harimwo abikoreza utwabo gusa mugabo nuko tubibona bikiri mu nteguro gusa tutabona bitaja mu ngiro ariko turizeye yuko bizoteba bihinduka turi mu gihe cyaho leta iri kuhimiriza ugwaruka abafise uburyo bafise imitahe gutanguza amashirahamwe gutanguza amahinguriro mubona ko iryo himiriza rya leta ryo ko abantu canke abantu babishoboye bashobore gushiramwe imitahe mu bijanye no gushinga amahinguriro mubona mu gihe iki kibazo c'amatara canke c'umuyaga nkuba kidakemutse icyo cifuzo cha leta kirashoboka canke nizaho intambamizi zobaho musanzwe umuyaga nkuba burya ni intango y'ibindi vyose murabizi yuko hariho abantu benshi imirimo mito ibayeho kubera amatara abafise insyo sya ibigori canke kinakiriya abafise aho bimoshereza aba bakora usaramara aba basudira aba baki n'ibintu bitanga umuyaga amatara iyo ariho akazi kaboneka kenshi cyane gose raba aba bantu bose bararima turarima ibintu bitari bike turarima ibigori turarima ivyamwa turarima ibiki urabona nko muci iyo amandarine zeze bashora bazigura ubusa kubera iki tudashobora kuzibika hariya muci bitoki hari tomate hari inanasi hari ibiki ivyo vyose yaba twashobora kubibika kugira ubibike rero udafise umuyaga nkuba ntibikunda hanyuma hariho ibindi turagura amafrigo kugira ngo umuntu azarakora utwo tuji canke azarakora n'ibiki iyo frigo urazi yuko idafise amatara ntushobora gukora n'ikintu na kimwe no kuvuga yuko rero ntako twovuga yuko abantu bo kwikora utwabo tutarose uwo muyaga nkuba no kuvuga yuko umuyaga nkuba ubonetse na hariya ruguru ahantu hose nta muntu umwe adakeneye umuyaga nkuba kandi uza udufasha byinshi cyane gose cyari cyo mwigeze kuvuga umuyaga nkuba ushingiye kuvuye ku zuba mbehoho byotunganywa gute byo ari cyo byoza gusahiriza mu bijyanye n'iterambere ry'igihugu ico byosahiriza sigito ndobize yuko ingomero z'umuyaga nkuba zitwara uburyo bwinshi cyane gose kandi burengeye hanyuma urahavye ingene Uburundi kubaho butunganijwe ingene imihana usanga itandukanye nta bantu baba kwibarabara nta bantu baba mu bigwati rero kugira ngo amatara ya regide bambe y'ingomero azoshikire umuntu wari we wese biragoye cyane gose aha mu gisagara urabona ushinze igiti kimwe cy'amatara kirashobora kurahugwa ko n'abantu barenga 10 mugabo hari aruguru ni ngombwa igiti kimwe kije ku rugo rumwe ikindi kije ku rundi rugo ikindi kije ku rundi kandi ugacuraba n'ivyo aza gutanga nawe amahera aza gutanga canke ivyo asanzwe akoresha umuyaga nkuba ugasanga nibiki rero ari ruguru biragoye nico gituma rero izi ngomero nshasha zishingiye ku mushwarara w'izuba zirafasha cyane gose uragize imisi wonangira nimba umaze guca ruguru abantu bagishoye kugura aka plaque gatoyi
uciye mu ijoro urabona yuko abantu bose bafise umuyaga nkuba, abana ubu bashobora gusoma ntuze kwiga atakibazo. Rero nico gituma hari hakwiye yuko ingene leta yofasha kugira ngo imishwara uwo muyaga nkuba uvuye ku mishwara w'izuba ushobora gukwira abantu benshi. Kugira bigene naho niki nuko guhimiriza ubwa mbere ni kugabanya amakori kuri ivyo bikoresho byose bitwanga uwo muyaga nkuba, kugira ngo ababishoboye babigure, hanyuma tubone yuko kumuhana bose abifise. Erega ugurishije inka imwe ucukaronka, kandi rero ubutomboye uko kare bahora bamurikisha amakoroboyi canke ibiki, uye uraharura abantu basigaye baza kwivuza amaso ingene basigaye bangana, kubera baba ahantu hatabona. Hamwe hozana uwo muyaga nkuba, ingaruka mbi kuntoze ku magara y'abantu zogabanuka, kubera ntabazosubira kugira iki. Hanyuma akamaro ni kenshi, no guteka ziratekerega. Urazi yuko ibiti vyamaze vyaheze, ujya muyaga nkuba barashobora kugutekesha. Ujya umuyaga nkuba urashobora gufasha kugira bavoma amazi, bapompa amazi, abantu muntoze mu gisagara baronka amazi. Nukuvuga yuko ujya muyaga nkuba urakomeye cyane, hamwe bawurondeye urashobora gufasha kugira ngo iterambere rikomere cyane gose. Murakoze cyane Dr René NSABIMANA. Ariko arakana umuvuze ubwa nyuma ko kugabanya ibici amakori ku bantu binjiza, bashaka kwinjiza ivyo bintu bifasha mu gutanga umuyaga nkuba. Mbe hoba hariho uburyo ivyo bintu byo kogwa, mbe byogenda gute kugira umuntu ashobore gutahura ko canke leta ashobore kumva ati iki kintu ko gikenewe kugira yayo makori aveho, ko bacha bavuga ati dukuye kori kuri iki kintu hari ikindi gica gifa. Mbe ni gute no munsi umunyagihugu ashobora kumvisha ufata ingingo cyangwa uri muri leta ko izo bintu bikenewe kandi foko yayo makori avaho? Ega hariho ikintu wibagira mwisanzwe, hariho umugani canke sinzi wakivuze ati kimwe ugitaye ngaha ukironkera ahandi. Nuvuga yuko ikori turavuze yuko nk'ako kantu agaprayi gatoyo agakuye ku ikori, umuntu akaguze agiye kwimbura, urazi ikori riva mu mwimbo ingene ringana ni byinshi cyane. Duhomba kuri ico kintu turanguye hariya, mbwa iryo tuzoronka kubera abantu bimbuye. Reka ndaguha akarorero, tuvuge afise iyo plaque solaire, hanyuma igiye kumufasha kugira ngo akoreshe imashini yiwe. Tuvuga ko karorero gusa. Mbega none useye ibigori canke amasaka canke ibiki, urumva hariho ubu ari karasya waratanga ikori, haye mu gihe bazanye ifu, nawe nyene agiye kudandaza ifu, agiye kudandaza hari ikori rivako. Uguze ifu agiye gukora imikate, agiye gutanga ikori, adandaje imikate aratanga ikori. Wa wundi aza kuyigurisha ukugurisha iyo mikate, nawe nyene n'umukozi afise ishirahamwe ryiwe aratanga ikori. Ku buryo rero hari abahombye 100, mugabo hari aho uzosanga wungutse 900. No kuvuga yuko rero iyo habaye kugabanya ikori ngaha riragarugwa ahandi, riraronkwa ukundi. Nico gituma rero iyo tuvuze tuti amakori yogabanuka kugira ngo bafashe abantu binjiza ibi bintu kugira bize, birafasha cyane kugira ngo umwimbu uduge. Reka ndakwereke irindi nayibonye mu ntuze mu itunganya ry'ubutunzi riherutse kuba nko mu mwaka uheze, barashizeho yuko bugabanura ikori cyangwa bukure ikori kubadandaza umwuka. Ni mu ntumbero y'iki kugira ngo turabe yuko amashamba yo atoguma ahonwa, kugira ngo abantu bose bamenyere gutekesha umwuka. Ingaruka nziza ni iki? Ibi bidukikije bikamera neza, n'amagara y'abantu akunguka ko ijya mwotsi tuguma duteka, uri kurateka abantu ugumujye ufata umwotsi, hari ibintu byunka cyane gose. Urumva rero no kuba yuko iyo ikori hano turigabanuye turyunguka
ahandi imisi yose. Ego uno munsi hari urundi gwaruka ruriko ruriga nk'ivyo mwize peut-être rwifuza kugira nk'ivyo gushika ku vyo muriko murashikako niyahe manuro uno munsi ugwaruka ruko ruradukurikirana mworuha kugira ruzobera inyishu ibibazo bimwe bimwe dushobora kuba dufise mu gihugu cyangwa kibana. Ego urakoze cyane gose mu isanzwe ibibazo dufise ku isi ni byinshi kandi ibintu byo kwiga ni byinshi. Hanyuma ahanini sinovuga yuko amashuri ahangayitse cyane gose ari yakomeye kuko si bose bashobora kuvyiga, mugabo urashobora kwiga ikintu ubona ko kikugirira akamaro, ushobora kukugirira akamaro. Hanyuma twe ingorane dufise mu gwaruka twese dushaka gukora ibyo abandi bakoze. Twiyumvira yuko ngo ugiye mu gukorera leta niho uteza gutunga, niho uteza kugira ibiki. Hanyuma ukibaza ngo abize ubutunzi nibo bakomakomeye, amashuri yiga ubutunzi nibo bose bajamo. Hanyuma nayo mashuri ugasanga hariho ibisata badashiraho nk'ivyerekeye nk'ubushakashatsi nka siyanse, ugasanga baravyibagira. Mugabo kwiyungunganya ntibivuga ngo uteza kuba wize ubutunzi gusa. Ahantu hose nta na gisata na kimwe umuntu adashobora kwingunganyamo. Nico gituma rero igisata nashaka guhanura yuko abakiri bato bohurumbira bwa mbere ivyo bisata by'ubu singenda no bivuga bya siyanse kugira ngo babihurumbire bige ubuhinga n'ibisata by'ubuhinga, bige ubuhinga. Hanyuma mu buhinga bwose hariho umuntu ashobora kwiteza imbere mu buhinga. Rero nagomba gusaba yuko bikunze ugwaruka gwohurumbira ibi bintu by'ubuhinga abakari bito biga, ntibahurumbire ivy'ubutunzi ngo nteza kuba. Hama niyo vyize nukuri abantu bamenyere yuko gukora mu Burundi twaramenyereye yuko ushatse gukora ubanza kunguka amahera menshi cyane, ugashaka guhera ntushaka kunguka miliyoni utahereye ku bihumbi 2,000. Banzo here ku bihumbi 2,000 ubone ingene vyunguka, uje ku bihumbi 10 ugende buke uzote ubone yuko ubutunzi we. Hanyuma kugaya ntihagire umuntu mwasubira kugaya. Abantu Burundi turagaya tugira intuzi bamwe ngo twavukiye mu gisagara sinoja muri iki cyane sinoja muri iki. Mbe nabo n'abaruguru bose nta numwe ntabonye atagayagira ati je umuntu wese ashaka kuba umushefu, ashaka kuba umushefu. Ivyo ubushefu na Yezu yaravuze ati mbere yuko ubu mukuru banza ube umukozi wa musuku w'abandi. Rero iki kintu rero ntiturakibona mu Burundi ko kibaho ni iki. Umuntu wese ashaka avuka ngo nshaka kuba umushefu, utakoze. Rero muri ibi kugira ngo ugwaruka rutera imbere no kuri nukumenyera gukora utuntu duto bwa mbere, aho gato gazogushikana kure. Murakoze cyane Dr. René NSABIMANA. Hari umugani mu Kirundi ubivuga neza ati buke bushikana umusiba ku mugezi. Rero twese nitugaye. Murakoze cyane Dr. René NSABIMANA kuri ivyo vyumviro bitomoye ushoboye kudushikiriza, ariko murashobora kuba mufise ikindi kintu kiri ku mutima muri byinshi twabajije mwumva mushaka gushikiriza abarundi nabo barakurikirana kuri Pam Channel TV biciye muri Smart Mind, akanya nakanyu mugishikiriza. Ahanini mu isanzwe wakoze cyane ntibishingiye na cyane kuri ivyo gitabo, mugabo byinshi birimwo, ariko ahanini ikintu kinini cyane gose nuko mu Burundi turakeneye yuko tworonka umuyaga nkuba mwinshi. Kugira tuwuronke naho nivyo birashobora gushika yuko leta ishobora kuba idafise uburyo bukwiye, ariko idafise uburyo bukwiye so kuba yuko ikihagarara. Leta yama itunze imisi yose, leta irikora ku bantu abigenga, leta irikora ku mashirahamwe mpuzamakungu, leta irikora ku bintu ifise uburyo bwinshi ikora. Nukuvuga yuko rero igikenewe ubu mu Burundi nuko hoduzwa umwimbo, kuko abakeneye umuyaga nkuba barabaye benshi. Banavuze yuko kugira ngo abantu bikorere imirimo yabo bategeza ko bafise umuyaga nkuba.
rero hakenewe yuko umwimbu woduga. Uti kugira uduge niki nakivutse ubwa mbere nishire mu ngiro amategeko yamaze kujaho, na cyane itegeko ryo mu 2000 rigabura amazi n'amatara. Ivyo bintu bitwagwe n'amashirahamwe abiri adasa, hanyuma kugira ngo wese yihutire kugwiza umwimbu iwiwe. Ikigira kabiri nukwemera yuko abigenga bo kwinjira muri iki gisata c'amatara bojahe cyane gose. Hariho ibisata bibiri mu bisanzwe vyitwa yuko bishobora guhiganirwa kugwiza umuyagankuba no kuwudandaza. Ivyo bisata bibiri nta buryo bwinshi cyane bwose bisaba, ahanini hoba umuntu umwe. Hariho ivyuma gutwara umuyagankuba mu ntuze ahantu harehare, ivyo bisaba uburyo bwinshi. Ivyo tumva yuko leta yobigumana, ariko ukora umuyagankuba canke kuwudandaza ikabishira mu minwe yabigenga, ico cofasha cyane. Ikindi naco nari nakivuze ni iki cyo gushiraho umuyagankuba twiyuza tuvuga yuko wisubiriza. Mu bindi bihugu barawukoresheje, hariho ibi vya imishwara y'izuba cyangwa uvuye ku muyaga irakoreshwa. Murakoze cyane Dr. René NSABIMANA, nizera ko ibi bintu tuyazi hano udushikirije ivyumviro udusangije ni ivyumviro ngira kamaro cyane kubw'iterambere ry'igihugu, na cyane kubona ingene icyo nshimye cyane mu byo mudushikirije n'ingene hoba kugabura ibisata bibiri, bakabamo no gutanga amahirwe kuba bishoboye bandi kugira bashobore gushikiriza umuguzi cyangwa umunyagihugu uyo muyaga nkuba kugira bishobore kuzana iterambere rirama mu gihugu, eka no munyagihugu agashikirwa. Turashimiye cyane, tubifurije gukomeza mutugirira ivyigwa no gucukumbura ibijanye n'iterambere rishingiye ku itango ry'umuyaga nkuba kugira twese dushobore koroherwa mu byo dukora. Mukomeze mutera imbere, ejo kandi nizashobora kandi kubatuma ko zo twitabe nkuko vyagenze no munsi. Murakoze Dr. Murakoze naye ndabashimiye kubona nshoye kugira ico nterera, hanyuma nejo nta kindi tujejwe atari guhanura ko turiga ivyo wize ni ngombwa tubishire ahabona. Ndabakengurukiye namwe mwantumiye rero. Ariko nitwogenda tutavuze ikino gitabo mwanditse, nivuga ko ari thèse mwashikirije ishingiye ku vyo mwize n'ubushakashatsi mwakoze. Uno munsi umurundi yogishaka yokenera kugisoma yokironka gute? Uwo gikenera mbo ubu ntiturashobora kugishira ku isoko ico gitabo, mgo turiko turabirondera kugira tugishire ku isoko, hanyuma niyo hagera kugishira ku isoko tuzobabwira. Murakoze namwe bakunzi ba Pam Channel TV, murumvisa ko mu Burundi incabwenge zirahari, bazi ingene ibintu vyokogwa kubw'iterambere rusangi vyogenda barahari. Igihambaye ni ikinye turiko turakora ni kubarondera tukabayagisha kugira tushobore kumenya by'ukuri ingene vyokogwa, ingene vyonagurwa kugira iterambere twese twifuza ribeho, rigaragare ku murundi wese ari mu gisagara canke ari ku gatumba wese ashikirwa n'iterambere. Murakoze cyane gukubandanya mukurikirana Pam Channel TV mu kiganiro Smart Mind. Dusubire mu ndwiza mu kiganiro nk'ikinyene n'undi mutumire, mugumane amahoro aho muri hose.